bakunzi ba apprentissage Niyongabo turabaramukije amahoro ya Kristo. Turacari mu minsi ya Pasika, turi mu kanyamuneza kandi turahimbawe cyane. Duhimbawe kubera yuko twaronse umudiyakoni mushasha kandi ntatamba yirebanga kuko afise abavukanyi bari ngaha. Tugira akaganiro gatoyi cyane gashobora kudufasha gutegera icyo c'ubudiyakoni. Uwo mudiyakoni atubwire uwo ari we. Uwo nawe si uwundi yitwa Jean-Marie Vianney Keza mutima. Turakuramukije amahoro ya Kristo nyakubahwa. Amahoro cyane Padiri Jonathan Niyongabo, murakoze cyane kuri kano kanya mumpaye kugira tuganire namwe. Nibyo nakanya gato ariko ibyo nshaka kuvuga mwambajije ikibazo kijanye n'ubudiyakoni. Ubwa mbere novuga ni ubudiyakoni ni igice cya mbere kirekurira umuntu kugira yinjire mu bice by'umuryango w'abapadiri bo mu Gifaransa novuga entrée dans la famille cléricale. Uraduza nakajwe kugira bakumve neza rega barabishaka gose ndabizi. Ego ni entrée dans la famille cléricale. Kuri jewe nakanyamuneza cyane kubera ni intambwe ya mbere ngize ni yo kubandanya muri urwo rugendo rwo kuba mu muryango w'abihebeye Imana, maze ishobore nanje kuja hamwe n'abandi bose bihebeye Imana. Iki gikorwa Imana yashinze abantu bose bagombye kuyihebera cyo kumenyesha ijambo ry'Imana, ijambo ryiwe, iki gikorwa cyo kurokora imitima. Ego nukuvuga nk'umudiyakoni na cyane ko mu byo abajeje haba harimo kumenyesha ijambo ry'Imana no gukora ibikorwa bijyanye no kuba hafi y'abapadiri cyangwa ibindi bikorwa nyene bijyanye na service liturgique. Ndumva nezerewe cyane kandi nkaba nishimye cyane no kuzoshobora gukora ivyo bikorwa. Nkaba numva umunezero mwinshi cyane. Ni igihe kinini nabirindiriye ariko ubu imbere y'igihugu cy'Imana navyemerewe nabirekuriwe kandi mfashijwe n'inema y'Imana. Nizeye yuko bizogenda neza mu myaka ikurikira. Murakoze cyane. Imbere yuko baza abandi bantu numvise yuko igikorwa cawe nico kuba umusuku bivuga mugabo ubaye umusuku w'umukama kandi ni ciza cyane. Mugano wanda kubaza none uvuka hehe kubera asanzwe nkora ikiganiro cyo kumenyekanisha intara ya Gitega. None wowe uri umunyagitega tubwire. Amazina yanje nitwa Keza mutima Jean-Marie Vianney, nkaba mvuka muri paroisse Rukundo muri diocese nkuru ya Gitega. Ego sanzwe ndi mvuka muri diocese nkuru ya Gitega. Murakoze. Mbega bagaza pana president murazi ko yitavye Imana nawe murabona ko turi kumwe ari umuntu ameze neza. Wowe yumvise gute kuri uyu munsi mukuru uje gushigikira Diakoni Keza mutima Jean-Marie Vianney? Kuri jewe no munsi n'umunsi udasanzwe kubera yuko Keza ntitwamenyanye igihe kirekire, muga duhuye twaciye duhuza n'ingo hanyuma isango n'isaha n'igihe bizobera n'umwaka. Umva nagumye ndabirindiriye, mu nyuma nza mbona ndongikiye ubutumire, ndaryoherwa cyane rwose. Ndavuga nti wa mugenzi wanje ntitwayaza amasigara cica nk'umuryango yaranyibutse, nawe ndamubwira nti nzoba ndahari. Nuko nyene nashitse bikangora kuronka parking aho ashira imodoka, mugabo imisa yose nayikurikiye kuko ntashitse Keza irengaho mu mwanya mutoyi cyane. Hanyuma nashimye cyane kubona umugenzi antumiye, hanyuma nkabona aho ashikirizwa icese yuko yamaze ubu yaciye mu canzo, yamaze kuharengana, yamaze gushika ku irembo rikuru.
hanyuma kandi urumva n'iryo teka azoterwa vuba ryo gushika muri salo, urumva ubu yaracari hagati y'icanzo n'irembo rikuru, akaba yambwiye yuko ari vuba cane, naho nazonja akara hanyuma simbe ndamufate mu mugongo, hanyuma nzoho nzoca ntumira n'abo tuvukana komisa kugira tugende dukwiye, nawe abone n'umuryango wanje uri Burundi, abo tuvukana n'umubyeyi nsigaranye amumenye, hanyuma ntari hariya azohora azarasimba no kubaramusa kubatera gakeye. Uno musi rero byari byose cane, ntako twari dufise umubabaro wo kubona yuko hari umunsi wo gushingura papa wacu, mugabo naciye mbona yuko relève yamaze kuba hassuré kubera mbonye abantu bari hajya, kubera bamaze kuronka iyo etape bayiciye kari abantu 15 si ma mémoire bonne. Hanyuma ncangira n'Imana ncandahamenyera n'abandi ba padiri batari bake, urumva rero n'abandi bantu b'abarundi bari ino twari tuzinanye twahuriye hajya, kuri jewe n'umunsi udasanzwe, nkaba ndagukejereye kubera yuko iyi etape uciyeko ni etape idasanzwe, abantu benshi bayirindiriye nk'uko babivuze, bayirindiriye umwanya muremure, none ubu uyi urashobora kwiruhutsa, hanyuma uno munsi ntubone ngo watwakiriye, tubyita ko intangamarara kuko irengwe rikwiye tuzorifata kuri wa munsi uzoba winjijwe muri sala. Murakoze. Ni ukuvuga jewe nimba nategera ivyo wavuze, yitwa Bigohashashe, kuko urumva hari umuryango w'amaraso wiwe n'umuryango w'abakristo twebwe tugize abaje kumushigikira. Urakoze cyane. Epitasi wewe waraciye mu seminari, uriga kandi uza kuvuga cyane bakumve. Wowe wiyumvise gute kuri uyu munsi uje gushigikira umuvukanyi Diakoni Keza mutima Jean-Marie Vianney? Ego, urakoze kwa kanya untije ko kugira ngo kumbure ngaragaze n'umunezero mfise. Aha turi sinzi ko muba mwabivuze hakiri kare, aha turi ni pare. Jean-Marie Vianney yavuze ati jewe ndi wo muri paroisse Rukundo, je nanje ndi wo muri paroisse Ikiganiro. Kuvuga umunezero wa mbere, hariho ibikorwa biriko biraba abarundi bene wacu, abakirisu, uvuga twebwe twunguka umukirisu, tukunguka nukwerekana ko igihugu c'iwacu kiticaye, igihugu c'iwacu gifise abagabo bakorera n'Imana. Ico gintu rero ca mbere catumye uno munsi numva ndyohewe, kuvuga ninjiye muri Notre Dame, nkinjirayo nzi nti umuntu nje kuraba n'umurundi, kuko ni birori novuga nti biba gake. Nka jewe namaze imyaka irenga 8 ata birori nk'ibi mbonye. Rero no munsi guca ndabibona harimo umvukanyi Jean-Marie Vianney, ni ikintu cari gikomeye cyane kuri jewe. Nkashima rero ko umuryango w'abakristo, kuko nanjye sanzwe ndi umukristo, twunguka Jean-Marie Vianney akongera agasha dutera iteka ryo kubitumenyesha, kubera ibikorwa vya Keza, ibikorwa bariko uzuti waraciye mu seminari, mugabe ivyo bikorwa ubu je bisigaye bindengeye, sindabimenya atabimenyeshe. Ariko yarabuze ati hariho abavukanyi b'abarundi twaramenyanye, hama aravuga ati bazoze nabo bishima. Abona yuko naciye ngorora n'ikote ngaha ayiri ni ryambere nambaye ikote ubundi riguma ribitse, ariko yampaye akanya kukumva yuko norisokorora nkarishirako kugira ngo nze guseruka ndamushigikiye niyumva neza. Urafise abana? Abana ndaro. Urafise abana? Ndakujije. Ndagira mvuge nti uno munsi iyo ufise abana canke uwafise batarafatirwa batarubaka, uravye ingene vyari biryoshe, urumva yuko umwana wawe umubwira uti nawe hajya amakanda wohaca,
ego cyane ego cyane kuko ni iteka ridasanzwe kandi tugira n'Imana kuko turi mu gihugu Imana twayishize imbere mu byo dukora no mu byo turangura, ibyo dusaba byose tubanza kubishisha ku Mana, nico gituma duha n'imigisha tukaba dufise igihugu cyiza nk'ic'u Burundi. Hanyuma hajya jewe nagize n'amahirwe kuko komine mvukamwo ya Bukeye irafise iparuwasi iri mu za mbere za kera, tukagira n'isengero nziza cane. Ubu izogira jubile y'imyaka 100. Urumva rero yuko itanguye gukura, yaramuye abatari bake. Turagira n'Imana kuko no mu muryango turafise andi mekuza afeta umusaseredoti padiri Adena, nibaza ko mumuzi neza. Yego, kandi ntakorera kure yo ngaha. Umunsi mwaronse akanya mushaka kumva ngo tugasimba n'imodoka nawe nyine akatuganirira. Yego, ubu tugomba dusozere ikiganiro, ariko ngo basubire mpereza ijambo nyakubahwa Diakoni Jean-Marie Vianney, akajambo kamwe gusa wotekerera abariko baratwumviriza n'akahe? Akajambo no batekerera nuko mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese agira icyo ahitamwo yumva kimuha umunezero mu byo aba ariko arabamwo. Rero nkatumirira abantu bose kujya hamwe, gufata umwanya bakumva icyo umukama bahamagarira mu byo bakora, ari ukujya kubaka Kristo, ari ukujya kwebera Imana, ariko icyo umuntu wese agahitamwo, icyo umuntu wese ahitamwo akumva ashobora kugishitsa kandi akakigumako, akagira perseverance. Uko bimeze nuko mu nzira yose umuntu ashobora guhitamo, nta kintu kizoba cyoroshe, hazoba harimo ibigorana, hazoba harimo ibigenda neza, ariko igikuru nuko umuntu agwa akavyuka akabandanya kuri icyo kintu yiyemeje gushika azokigereko. Ego, murakoze. Navuze amazina, ndavuga naho mvuka. Amashuri yanje nayatanguriye kuri école primaire Mutobo, ni muri commune Giheta. Yabandanyiriza ku ishure ryisumbuye ryo Kwibuka, amanda yabandanyiriza mu seminari ntoyi y'Imugera. Mpejeje Mugera nabandanyije muri stage de contact chez les Jésuites, ari mu muryango w'abayesuite n'andi mubu. Nayikoreye ku ishure ryitwa ryitiriwe Umweranda Ludovico do Gonzague riri Ikiriri. Nja mu novisia mu gihugu cy'u Rwanda. Navuye mu gihugu cy'u Rwanda nja mu gihugu cya Zimbabwe kwiga ivyigwa vya filosofia. Navuye mu gihugu cya Zimbabwe nsubira i Burundi. Iyo nagarutse i Burundi nkora ibikorwa bitandukanye, aho nabaye ekonome n'umurezi ku ishure ryisumbuye ryitiriwe Lycée du Saint-Esprit mu Gihosha mu kiringo c'imyaka 2. Hanyuma navuyeho nza kubandanya ivyigwa vya teologia mu gihugu c'Ubufaransa, ariho n'ubundi. Murakoze. Epitasi, akajambo kamwe wotekerera abatumire bariko baratwumviriza, botahana uravye ivyo twamyemwo? Hanini ikintu uvuge gose kugira hanini ikintu nsaba uwo ari we wese, kuko no munsi ikintu twe cyatubayeko nagateka twatewe tukagaterwa n'undi muntu. Rifuza yuko n'undi muntu umwe wese ahari mu cyakora yogikora, kagikora neza, ku buryo abari hafi yiwe nabo barinezerererwa kuba bicaranye nawe, bakanezerererwa intambwe aba yateye. Kuko Jamari agishika yarashitse turamubona, ariko ntiyaciye arera amaboko, yarakoze. Igihe ashika ibyo arimo bamwe ntabyo twari tuzi, ariko yarakoze. Hanyuma ibikorwa yakoze urabona yuko twese byatumye dushika ngaha, bigatuma
burya nubwo batagiye barabivuga umwe wese mwese mwagiye muvyumva ati bajya nayo Burundi bajya nayo Burundi bajya nayo Burundi ni igihugu cose kimenyekana ni igihugu cose uno muzi ni igihugu cose cari kihari hariho abantu bazogenda batazi bati ryari epitase canke yari bagaza ariko bagenda bavuga bati hariho abarundi rero ako kantu kararyoshe cane je nkatumira n'abandi bariko barabiraba niba bari abarundi canke naho baba barabo mu kindi gihugu bakora ibikorwa bituma bagenzi babo nabo biyumva neza bumva bati naka yakoze ikintu natwe turashikirwa kubera ko twese twaje gusoroma aho yate niteka ku Burundi karikomeye cyane bagaza akajambo kamwe gusa dusozera ikiganiro. jewe ikintu nabonye nyamukuru cuno munsi ni ijambo rikomeye cyane risumba yandi n'urukundo kuko urukundo niko rwatumye duhurira aha twese iyo abatadukunda ngo adushire ku mutima byamari ntiyari kudutumira hanyuma noneho duhiriwe duhishije burya imana mu bisanzwe n'urukundo urumva nawe yakurikiye imana akurikira urukundo akurikira urukundo urwo rukundo niko rwatumye rumugwiramwo ruca rumutuma gutumira abo akunda kugira babaje kumufata mu mugongo no munsi uri hejuru hanyuma natwe twahabaye kandi tuhagira imana tuhagira imihezagiro tuhamenyana n'abandi baje bazanywe duhabujwe na twebwe kubera uko ikintu cyitwa urukundo niko gituma ari ijambo twokwama dushira imbere y'ibintu byose dushobora gukora kuko hatagira urukundo n'imana ntiharangwa hatagira imana urukundo ntiharangwa. Murakoze bakunzi ba Parusiyaje Niyongabo turabashimiye cyane ko mwadukurikiranye tubibutse yuko twebwe turi i Paris mu muryango wa Jesuite none rero twariko tubasangiza ibyiza twabayemo ndabwiye yuko umudiakoni wacu w'Igitega azoronka ibanga ry'ubusaseredoti mu kwezi k'umunani azobatumira kuko asanzwe ari umugwaneza hanyuma nagenda bamenyeshe yuko inyuma ya kamera hariyo Mahoro Meza Jean-Luc kandi yadufatiye neza iki kiganiro tuzoba dusubira imana ibahezagire cyane mubandanye muhimbagwa na Pasika kuko ntirahera neza murakoze tuzosubira kandi akengurukiye abatumire bose murakoze. Twari mu gihugu c'Ubufaransa i Paris niho yatiriwe.